Hello bakunzi ba Fresh TV Testa 57 ndoge kuramutsa ubugera kandi twize neza ko mukomeza kunezerwa canke se gufashwa n'ibiganiro tumwa ducisha kuri nambonesha kure yacu no munsi tubaha ikaze mu kiganiro cacu ico nshoboye nkuko mubibona uno munsi sindumwe kandi turi babiri ariko turashika kuri bane baraza kutwidondora maze umenye abo turi kumwe nico bashoboye gukora. Reka duhere hano batwidondore atubwira amazina maze tuja kwinjira neza mu kiganiro cacu turaha ikaze. Ego murakoze cyane kwikaze ni Sami umunaziri ya Kingdom Boy muragize neza kwikaze. Ego murakoze cyane reka nabo batwidondore. Oh, thank you so much. So nitwa Festus Kingdom Boy. Ya nk'abantu umu stylist. Ego. Ya. Turaha ikaze. Ego reka nunda twidondore. Murakoze cyane nitwa Evangeliste Desire Kingdom Boy murakoze cyane. Bose harakantu kagumye kabahuza uko ari batatu amazina atandukanye mugahe akantu Kingdom Boy bose bagumye bagahurizako mashaka tuze Kingdom Boy muri turumvamo ni ibintu bibiri nukunyene tucumva nyene ubwami hama umuhungu nukunyene canke birafise indisobanuro. Nuko mugabo bivuze uko ntabwo nawe ndi satisfait. Niyo mpamvu nakibutse ndacumva nundi ashobora gukora dukwikena kacumva uko ariko dushaka umuco uco gisobanura. Okay. Kingdom Boy ndumvamo ubwami n'umuhungu nivyo mugabo ubwo bwami duteza kubusigura ubwaribwo n'ubwami bw'Imana kuko ngaha mwisi hari ubwami bwinshi rero turabahungu b'ubwami bw'Imana nitwe twaje guserukira ubwami bw'Imana ngaha. Bisobanura mwebwe batatu nyene muri abaserukizi abahungu batatu basekuru ubwami gusa nabo nyene canke hariho nabandi nuko mwebwe mwashoboye kwitora kumbura. Okay, merci beaucoup. Kora aho ushaka kweka turaba kivuga ati rero ubwami busekurwa n'abantu batatu narababonye ni Sami ni Desire ni Festus. Okay, merci beaucoup. Ntabwo ari twe batatu gusa. Ntabwo ari twe batatu gusa. Aba Kingdom Boys ni benshi. Ni benshi dushaka kuba twaje ngaha mubona turi batatu. Ariko aba Kingdom Boys ni benshi. Tubivuze neza umu Kingdom Boys n'umuntu cyangwa se umu Kingdom Boy n'umuntu yavutse ubwa kabiri ariko kandi ariko arahishura isho ya Kristo biciye mu kwambara neza. Cyo gituma ntacyo bitwaye nk'umuntu wari we wese yambaye neza ariko w'umukizwa bamwise umu Kingdom Boy. Bamenye ngo bakiza ntaco bambara ibipantaro meze gutya ibikoti meze gutya tumwege bare mwaje gukosora ko kare. Mu bisanzwe bijya sivyo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yashimye yuko ari twe baboneraho icyubahiro cyayo ubwiza bwayo ubwenge bwayo urumva no kwambara birimo. Rero kwambara mu bisanzwe ni by'abana b'Imana kwambara ni byacu rero aba Kingdom Boy twaje muri gukosora ibyo nyene. Kuko urumva n'ababitahura uko ntibabitahura nyene nkuko bimeze. Murakoze. Ego kuba sanzo bakurikirana twarabonye n'akantu blend kagiye ko kiyongeye ko koko kaje kava hehe kaje gasobanura kune kandi gashasha mugire cyane. Murakoze cyane tuvuze ko bantu bamaze igihe kitari gito bariko barabona akantu kitwa blend mu kirundi ciza ni Congereza ariko mu kirundi Kingdom Boy dufise ihangiro canke aho tubona yuko mu gihe kitari gito cyane uko umwami azogenda aradushoboza duteza imbere mu mpande zose dufise ihangiro ryo kuzogaragaza ku mugaragaro irogo mu kirundi ciza ndabivuze ku bantu batahura blend cyarico tuvuze blend tuvuze logo tuvuze logo ni nka kujya kwa tuvuga Nike Louis Vuitton n'izindi ariko Kingdom Boy ni imbuto Imana yashize muri twebwe. Donc nindi marque rero muzanye mwebwe ubwanyu nawe. Kingdom Boy ni yindi marque izogaragara muri kino gihugu cacu c'u Burundi uretse no kwisi yose ariko ni Imana yashize muri twebwe. Urakoze cyane. Ego. Festus ubundi Kingdom Boy yatanguye ryari itangujwe nande yaje gute? So murakoze cyane. Hama Kingdom Boy yatanguye 2020 ama itanguzwa na twebwe nyine ubona nga so ni kinyene Mr Sami ariko aravuga so ni kintu nyene ni kintu Imana yateretse muri twebwe ikintu Imana yateretse muri twebwe iduha nk'inyishu ku bibazo bihari
urumva iduha nyinshi ku bibazo bihari kuko haraheze imyaka myinshi cyane abantu bakijijwe mengo nabantu nyine bo hasi nabantu mengo ukijijwe tuvuze bari hasi mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo kubaho canke mu buryo bwaze gutahura neza mu buryo buboneka bw'amafaranga kugaragara neza ugasanga nyine nabantu mengo ukijijwe ucuhindura n'ibintu byose cumenga ibintu byiza byose nzohurira mu ijuru umva mentalite niyo nyine urumva ariko rero n'ikintu nyine twacakiye muri twebwe kandi turizera cyane nyine ko ari Imana yakiduhaye kugira ngo nyine dukosore ako kantu kuko turizera yuko ubwiza n'ubw'abana b'Imana kuko tuvuze ubwiza tuvuze Imana rero kandi ubwiza bugaragara mu bintu byose tuvuze ubwiza tuvuze Imana mu yandi majambo cyumva ko abana b'Imana ubwiza n'umugabane wabo ego ko nitwovuga ubwiza amace twifatanya n'abapagani tuvuze ubwiza twifatanya n'abana b'Imana thank you ego sami tuvuga kingdom boy bashizemwo n'ubwiza ko bategeza kugira berekane ko abakristo nabo canke abakizwa nkuko bakunze kubivuga atarabo kubaho nabo atarabo kwifata uko bagomba none kingdom boy mu bisanzwe bakora iki hari umuntu ushaka kubadukwikana avuga ati n'ibyo ntimwe bavuga kingdom boy babitugiye n'ivyo none bakora iki mu bisanzwe merci beaucoup kingdom boy ni brand nkuko yabivuze ni company yagutse twambika abantu twambika abantu sinzi ko utubona uhereye ngaha iyi ni brand ya Kingdom Boy tukura amakravate meza amakositimu ya bien tudandaza ibirato byiza yes sinzi ko uri kurabibona neza ko naje nabaro presence no mwanya si Kingdom Girl mugabo tutuntu twavuye iwabo nawe uri ikete twanditse biroroshe ko baza kuvyumva rero urakoze cyane so dukora byinshi turafite amashopu ariko kandi turambika abantu mu mariage mu madote imanzi zarizo zose umuntu akeneye kwambara neza ama clip turambika abartiste mu ma clip bagiye ku ma stage abageni ibintu byinshi cyane namye mbona n'ifoto ngaha byageni mwambitse y'abageni twambitse natwumva ko natweze dukatse turakorana n'ubu turuzuzayo muri make Kingdom Boy twambika abantu twambika abantu ariko nkuko yabivuze desire nkuko yabivuze hariho rogo igomba kuza vuba cyane bazoyibona burya babonye polo nubwo atari y'umurundi mugabo yatangujwe n'umuntu rero namwe marahagutse uti mbega kwa natwe tutotanguza ikintu mbwe gucaca Burundi sivyo nyene ahubwo ni bazadushigikire cyane nk'abantu bariko baradukurikirana numva ari ishema ko natwe tuduze ikintu abazungu bazokwambara numva ari ishema ko natwe tuduze ikintu abarabu bazokwambara nkavuga ati made in Burundi muragaze jane rize tuyekane ko sanzo ari mu evangeliste rero tumenyereye hari anashaka kuvuga ati none umukozi Imana burya iyo nakora n'ibindi bintu umukozi Imana no hariya mu ishengero kugaburira abantu haba ibindi mani bizobikora none birashikana akongera akagira icyo akora Aprisi jo kuja kwambika abantu. So murakoze cyane ngerageje gutanga umuco abantu benshi bazi yuko igikorwa c'Imana twakuze tubona ko umukozi w'Imana no kuma yicaye mu bwami arindira ic'Imana ikora arindira ic'ishengero rikora canka arindira ikintu abantu bakora ariko hariho ikintu kimwe Imana yavuze mu ijambo ryayo Isaia 3:10 yavuze ngo mugende mubwire umuntu tw'umugororotsi ko azomererwa neza mu gihe azotungwa n'ivyo amaboko yiwe yamuje ndabivuze mu majambo matoyi ndi umukozi w'Imana ndi umwe mu barongo ishengero ariko amaboko yanje arafise icakora kugira ngo abenshi mbabegwe igikorwa c'Imana sindagikorera mu ishengero gusa turakwiye kwitiranya ko ahantu hose umuntu ariko arakora ndizera ko ndi umusiriste nambika abantu ariko ndizera ko ni Imana ndiko ndakorera muri kajya kazi Imana ntiyantumye mu ishengero gusa ni mvugo nubisoma kandi kano gashasha sami umuntu wese igikorwa cyose ukora ofete cyo muri inosi nye muri bwa kubana b'Imana zindi igikorwa cyose ikora umukozi Imana muri mvugo ntahuye ko sujya yu kuri stage gusa kuri podium agenda kwigisha ijambo ry'Imana nico ntahuye tukiri ngaho nyene reka nongereka akantu gato aca dufasha bazi igikorwa c'Imana ni mu rushengero gusa ariko ahantu hose umuntu ari nko mu bantu bariko baradukurikirana umwe wese ahantu yo bari azi neza ko ariko akora ikintu cavuye indani muri we ariko akora igikorwa c'Imana aho hantu
ariko bakongera ko sitani kuri ariko nakongera ko yarabivuze mu bisanzwe niho byapfiriye nyene usanga abakozi b'Imana benshi mu gihe cyaheze bari abantu bavuga bati nambura umukozi w'Imana ucurindira ibyo bakuzanira mugabo nasanze abakozi b'Imana barakwiye kuba karorero muri vyose burya kenshi iyo udakorora umukozi w'Imana hari igihe usanga n'abantu urongoye kubera ko abakozi b'Imana barongoza ubuzima ndakunda kubibona nagenda umwigisha w'ijambo ry'Imana hari igihe uri kurigisha ibijyanye n'ijambo babona hari amarezeri turi kurazana barizera ko ibyo uri kuravuga ari byo kandi bizobakorera nabo nabo kubigisha ibintu nawe utawikora bamwo biragoye ingene nabo banavyakira murakaze cyane guys ego Festus ubundi Kingdom Boy yashishemo akantu yambika abantu bafise mariage dote n'ibindi nabo nyene gusa yambika turavye n'ingene Festus yambaye murabibona uje neza ko aca yambika abantu nk'aba gusa araza kudufasha Kingdom Boy mufasha bagire mariage gusa dimwe abafise imanza gusa canke ego urakoze cyane hama Kingdom Boy gituma duhari twazanye inyishu z'ibibazo bihari cyane cyane mu kwambara rero tuvuze yuko twazanye inyishu muca mumva nyine turi ngaho cumengo kwambara none bikize ikibazo mwazanye inyishu bisiguye hari kaje kuwambara hari inyishu hatiza kuba ikibazo aha swat ego so ikibazo nyine gitegeza kuba gihari kandi urumva Imana yaduhaye ico kintu kubera ko yabona ko hari ikibazo sivyo cyane cyane mu bakizwa so nuko ko n'umukizwa ashobora kwambara neza akabego ego yategeza kwambara neza kuko urumva wambaye neza kiri mu bintu bigaragaza yuko kugaragaza ubwiza bw'Imana rero nushobora kuvuga yuko kugaragaza ubwiza bw'Imana ikintu cyo kwambara ukacugishira ku ruhande tuvuze ubwiza kwambara birimwo kuko Bibiliya ivuga yuko abantu baraba kubiboneka rero nimba baraba kubiboneka urumva nyine ko nivyo kwambara barabiraba cyane kandi urumva igituma jena guma niyumvira kere igituma abantu benshi batakizwa nuko babona bakizwa mengo barasuzuguritse barakenye nk'umupagani yambara neza ibyo yita kwambara neza yaca atinya gukizwa kubera yabazi yuko agiye kwambara gwa rukoti na gwa rupantaro yaca yumvira yuko agiye mu buzima bwo kubaho nabi bwo kwambara nabi yaca yibabira karimbi yego hama ikibazo warumbajije so twambika bose abantu bafise imanza turabambika ariko nawe udafise imanza ushaka kwambara neza ari nka dimanche cyangwa iminsi isanzwe turakwambika merci beaucoup Sam ufite mwengo ucumengo nk'umuntu ashaka kweka dukurikirana atari mu by'impemu gose aza guca atahura ko rero uyu mu Kristo no gushaza gusa inyuma ibindi n'umugore aboneke neza one ko abere ubwiza n'ubunyene muze kumbona ngene nambaye point oya si ibyo mu bisanzwe tuvuze gukizwa tuvuze ubuzima ubuzima rero burimo ibintu byose Bibiliya ivuga neza ko Kristo yatuzaniye ubuzima bw'ubwiza tuvuze ubwiza ntituce tuja mu karere gusa nuko twaje muri Kingdom Boy umengo tuko turavuga ibyo kwambara ariko kugira ngo umuntu ashobora kudukurikirana ntadushobora kuvuga ati bajya abahungu bavuze ko ubwiza n'ubu nyene kwambara amakoti kwambara n'ikirato ciza nubwo bwiza urakuze cyane mu bisanzwe ubwiza harimo kuvuga neza nk'umukizwa ariko arankurikirana atavuga neza yihane yiyeze yitunganye atavuga neza atabayeho kwihana sivuze ngaca agenda kwaturira umuntu wiwe canke umuvyeyi w'imwe mu wiwe ahindura ivyiyumviro mbo umukizwa tuvuze ubwiza ntituvuze kwambara gusa tuvuze amafinance tuvuze ukugororoka amagara meza imigenderanire myiza mu bisanzwe ubuzima Kristo yabayeho ngaha mw'isi yavuze yuko tuzanabona ibirenze ibyo yabayeho rero nuko turiko turavuga kwambara gusa mugabo nk'umuntu ari karadukurikirana ubuzima ru Kristo ntabwo ari ibyo gusa kubera ko nkubasanzwe batuzi ntitwambara neza gusa n'amafaranga turayafise kandi tunavuga neza turamumenyane sawa merci beaucoup ego imbere ko tusa nk'abariko barasozera ikiganiro cacu aracishema kandi si mu bigaragara gusa si mu by'impuzu byose no mu mafinance niki tutaza kubiboneka rero cugira kakabazo wa muntu nabaguma avuga ati ndabifise ndatunze meze neza byose bigumuko acari mu cumba akaguma arindiriye ko bwabwize bugaragara kandi ibere hamwe mu cumba nawe tumuvuge kwiki ko abantu bariko baradukurikirana wewe aho uri hose uriko uradukurikirana ngomba ndagufashe ndakubwira ikintu kimwe
nta kintu na kimwe cizana kitatangiwe ikigutsi. Nagoma mvuge ko ubu bwiza buhera indani hama ntibuguma indani bukagaragarira ubwiza buhera indani hama bukagaragarira ahantu haboneka. Sukuri uri umukozi w'Imana cyangwa uri umuntu wese aho uri hose uri kuradukurikirana. Ivyo wizera ntugumu vyatura. Gerageza uvyimenyereze uzurasohora kimwe kimwe. Twebwe twarizeye ko kwambara neza ari vy'abana b'Imana, twasanze ari ubwiza bw'abana b'Imana. Ntivyahereye aho nyene ngo tuvyizere ico tuguma mu cumba. Twarahisemo kwambara neza. Par exemple bako baradukurikirana barabona ko vraiment twambaye neza. Akabakabonye. Rero nosaba ko umuntu wese yohaguruka ivyo yizera kw'Imana yamuhaye. Ivyo ahantu akeneye iyo nzozi yose yumva ateke ico ciyumviro gica mu mutwe wiwe. Ahantu hose yumva abona ikintu cose amafaranga ntizana. Nobwira ko umuntu wese yoshaka guhaguruka agakora ahereye kuri bike. Ahereye ahagera ku rugeza ariko ahereye ku ntambwe ariko byukuri ndazi ko ubwo bwiza buzogaragara gashikano yose yipfuza ntibihereye aho nyene kuvyatura ahubwo atangure yimenyereze buke buke gushika ageze ahantu ari karaje nakugagohe n'uvuni umuntu wese ari karadukurikirana murakoze. Eko imbere ko cyo turangiza na Sami akaronza kumubwira amfasha mu kurangiriza ko Festus ubundi kugira ngo umuntu ashaka kubitumvise Kingdom Boy bababonye washaka kubasanga aho uvuga ati rene nshaka gutungira abantu mfise urubanza mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu cyangwa nani nshaka kwikubitira gastire nyene Pandaras Men ahanashobora kubasanga ni mbega mwese muri mu kibanza kimwe cyane. Urakoze cyane mu bisanzwe ukeneye kwambara haba mu rubanza turafise ama adresse ushaka kudusangako ukeneye kuronka jinsi kirato cyiza saha nziza cyangwa ikintu cyari cyo cyose wo kwambara mu buzima bwa misi yose aho sindagira mu bijyanye n'imanza ndavuze impuzu nyene ndakwambara ego turafise shop mu Ruvumera mu isoko ni numero 21 winjira kuri 21 ni numero R11 shop numero R11 na numero R10 mwijabe turafise shop ni 11 ni 1201 yes ni 1201 ukeneye kwambara costume canka ikindi iki kindi mbo ntituragira ahantu wo dusanga kuvuga ngo turakuranga ikibanza mugabo urumva uje nkaho tuguha address ariko kandi turafise amanimero ya telefone ushobora kudutorako neza ko mwese ashaka kuzivugiye yego turafise nimero ya telefone nka jewe ni 61 19 29 43 ndasubiramo 61 19 29 43 ego iyo wayi uyifise uburose ama ibyo ukeneye byose ego bijanye na Kingdom Boy ego ya hamananje numero zanje ni 61 434 774 aho yo ni WhatsApp kandi biko risanzwe ego merci ya nk'umuntu yoba atwifuza canke dukumukeneye tumukorera ico yifuza cyose kubegwa yoshaka kudusanga kuri 69 amajana 434 amajana 7 na 97 wari kugenda zivuge mu kirundi nayo gushona kubanza kuguma nandika kamwe kamwe bumva igifaransa ni 69 434 797 ni kodi sanzo ikongera ikabana WhatsApp aho urashobora kundondera ukamvugisha ikintu cyose wifuza ku mwanya ukwiriye kugivugishakiye urashobora kironka urakoze cyane. Ego reka ndabashimire ko mwashoboye kutuha akanya muri studio za Fresh TV 257 ariko kandi mbwe muturangije kantu umuntu ashaka kuvuga ati nani nashaka gutangura ndafite ushaka gukora mugaba abaravye mego mwahereye ku bintu biri hariya akavuga ati je mfise capital 10 canke 20 canke 30 numva nogira kantu nkoze mbega umuntu wewe impakazi wanze yekonomiza na agira umugwi nka Kingdom Boy cyane aho nyene ndashobora guca mfasha umuntu wese ariko aradukurikirana afise ubwoba bwo gutangura kubera capital twese ahubwo nko ku bantu bari baradukurikirana ndabizi ko benshi bazobibona nico gituma tunasaba n'abantu bumva bafise ku mutima iki gikorwa tugomba guhagurutsa tuko turakora bumva boshobora kutubera nk'aba partenaire canke abantu bashobora kudusupportinga birashoboka ariko ku muntu yifuza gutangura no musaba ko amafaranga nyene afise make afise atanguze ayo nyene barasuko kuri nibo bavuze ngo gato karakura
rero n'ufise ibihumbi 10 yigice yokoresha ivyo bihumbi 10 aheraho nyene aduge umutahe mu ijambo rimwe numubera karimbi yizera ico ciyumvira afise n'uyo mutahe nyene afise aho nyene ageze aheraho nyene umutahe numubera karimbi atangure azotera imbere. Merci. Urasa kongera ko turangirize hanyene. Okay. Yabivuze gusa ico novuga cyane mbo je ngomba kubabwira ndababwira iby'ubwami kuko hariho umuntu ushobora gusanga ariko ararondera gutera imbere ariko ugasanga nta n'ubuzima afise mu bisanzwe gutera imbere bishoka muri Kristo honyene nico gituma nakangurira abantu kugira ngo babanze bamenye itunga Kristo yatuzaniye kubera ko ibi byose tuvuga gukayangana ibyo byose tuvuga tuzoshikako ivyo kunda Kristo atarimo kubera ko niwe mushinge niwe buye tubatseko rero ubwa mbere na mbere nagomba mbwira abantu bose bazi Yesu Kristo bari bamuzi nk'umuntu asanzwe bamenye yuko akora ibitangaza kweri babanze bamwakire ko biravuga ngo ko ni watuzakanwa nkuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima w'Imana Imana yamuzimikuye mu bapfuzo kizwa baba ba Kristo ivyo bindi vyose birashoboka. Thank you. Kubera ko muri Kristo Yesu hari ibikorwa byiza Imana yateguye bwa mbere isitaraba kugira tubigenderemo. Thank you so much. Reka ndashimira ugira kandi ko mwashoboye kuduha ikiganiro hano muri studio za Fresh TV de 57 twizera ko next time na brand zoba yamaze gusohoka twese tuza twambaye Kingdom Boy cyane gose cette fois-ci. Urakoze cyane gose. Uravugishije. Aha ego turashimira rero bakunzi ba Fresh TV de 57 uje mudahengeshanya kudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye nkuko mwabonye twari kumwe na Kingdom Boy ushaka kubegwa kwambara neza ari urubanza ufise exemplaire baje bayizanye ushaka kwambara mu buzima busanzwe ukabegwa turi hano naje bonagiyemwe mumbabarire ndihaya akabanza ego tubashimira kandi tubize kuzamugira like share na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu bye bye.